mukuru mwiza. Amen. Umunsi mukuru mwiza. Birashoboka ko udaherutse umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru mwiza. Amen. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yaremye isi n'ijuru, uhora Imana yanje, Imana nyene ingomezi, uhoraho niwe mungere, uhoraho niwe ndirimba, yampindukiye agakiza, uyo niwe Mana yanje, kugira ngo Imana ikore ikintu gitangaje igomba gushitsa mu buzima bwacu. Iragifise, iyo tutakizi turakibaza, hari naho nyene itugendera ikagitubwira yuko ifise ibindi igomba gukora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi kanemera ngo tuyisabe, turashobora no kuyisaba ikatubwira abandi tutari bwabo, igakora ikindi kintu gishasha mu buzima bwacu gihwanye n'icubahiro cayo, gihwanye n'ishimwe ryayo, gihwanye no kugira neza kwayo, gihwanye n'ubwami bwayo. Kandi iyo dusabye bene ico, ijambo ry'Imana ryemeza ngo iratwumva. Ubwami bw'itwumvise duca tumenya neza yuko ibikoze. Ahandi agaca havuga ngo nimwasenga mwizeye mubirorere muzobibona. Amen. Ahantu hakunda kugorana naho hari mu birorere, kuko muganga ariko arakuvura arakuryamika mu bitaro ukemera, kamara y'amezi niwe anashaka ukemera, ariko kenshi izo ntambuko Imana igomba kuducishako zo kurorera ziratugora. Ariko tumenye iki kintu kimwe, ntiturorerera mu bugaragwa butagira ikintu tuzi canke dufata,
dufatirako. Ntiturorerera mu makenga y'abantu, turorerera mu kwizera ico twakira wa munsi dusenga. Amen. Amen. Imana ishimwe. Rero mbwirira mwene data uti uyu ni umunsi udasanzwe. Uyu ni umunsi udasanzwe. Ushobora kugira icyo nsavye Imana ikakira. Ushobora kugira icyo nsavye Imana ikakimpa. Ntakibona ikindi nkazokibona kuko ari Imana ishitse ivyo nsavye. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yonyene yarigize icete gisomeka mu buzima bwacu, kuko ibyo twayizeyemo byatubereye ukuri kubana natwe. Ni uvuga ngo tutayisanzuruye twovuga kandi tukaba tutabeshe, kandi tuyisanzuruye ikabishingira intahe. Ibyo tuvuga nayo nyene ivyemera. Rero reka twizere Imana yumva, reka twizere Imana ihindura ibintu, reka twizere Imana ikomeza, reka twizere Imana itera intege. Amen. Imana ishimwe. Wumva no kugira ngo iki ni igice cya kabiri cy'umunsi mukuru wa Pentecote. Niwahetse tuje mu gice cya kabiri. Igice cya mbere cyarabaye. Amen. Muri kaminuza ntikanubake bigira barakora ibyitwa première session, igice cya mbere cy'ibibazo. Byarashika kuba harimo ikibazo nka kimwe cyangwa bitatu utakoze. Bazanye deuxième session, igice cya kabiri, igice cya kabiri. Wawuronsa akaryo kugira ngo ibyo wahushije mu gice cya mbere ubironke mu gice cya kabiri. Wawuronsa akaryo. Rero ndakwifurije yuko kakubera akaryo. Amen. Ibitakunze umunsi wa Mungu uhetse uyu munsi bikunde. Amen. Amen. Yesu ahabwa icubahiro. Dufite ijambo ry'umutwe rivuga ngo umunsi utangaje. Amen. Umunsi utangaje. Surprise. C'est ça le petit. Surprise. C'est ça le petit. Miudutaba. Yo twashobewe. Tuba tuziko. Nahinduka. Ariko araza. Ariko araza. Surprise. Sadufitiye. Amen. Kubera ko ndugijijwe cyane nimwaciye muhagarara ntimwabyumva. Gahunda ndugijijwe kugira ngo byakire. Ndumva amavuta y'amasurprise kwera hafi. Surprise twese turayumva. Kandi ni Yesu adufitiye, ni kuvuga surprise yoba mbi. Bashobora gusupira ukaza wumva bagukuye ku kazi utiteguye. Nayo ni surprise. Irashobora kuba mbi. Satani ashobora gusupira ukaryama wibaza ko urara amahoro ugaca usanga waraye uri kanura.
nayo ni surprise. Surprise zirabaho, ukajya mukomeye ukabyuka urwaye. Gusa umwe byarambaye ko mbyuka nagwaye nari nonsa, mbyuka nagwaye ibere cane gose ibere rirababaza batayagwara Imana ishimwe. Cane gose ryavyimbye ryabaye nabi umusozi wose, nikangura rimeze ukudavuga ibi bintu vyovyo n'ibiki. Ariko ngeze gusenga nabwiye Imana nti Mana, namba Satani yashoboye kungwaza ijoro rimwe, nawe urashobora kumpiza umwanya umwe. Kandi niko vyagenze. Imana irahambaye. Yesu ashimwe. Rero surprise zibi zirabaho, ariko turiko turirimba surprise Yesu adufitiye. Amen. Muri iryo jambo Yesu adufitiye, twibuke yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ivyumviro atwiyumvira ko ari iby'amahoro atari iby'ibyago. Ngo ni jewe uhoraho ndabivuze. Kandi ubutumwa bwiza, ariko ndavuga ejo niho nasubiye gutahura ko Satani yituvuze ko ari umwansi, tuvuga ngo padamu na rukundo. Ariko Yesu wewe ni Imana y'urukundo. Urukundo rero habamo ibyiza. Haleluya. Dusomye amajambo y'Imana akadondagura icyo ari cyo urukundo, dusanga urukundo ngo rugira neza, dusanga urukundo rushira imbere inyungu z'uwo rukunda, dusanga urukundo rwihanganira byose. Urukundo rurahambaye. Ariko wa mwansi ni umwansi nyene nta ciza na kimwe, nawe umukorera ni umwansi. Yamaniki rwanko arakwanka. Turamwihojeje, dufite ubwami twakurikiye, twarimutse, turi mu bwami bw'umuco. Amen. Haleluya. Vaho Satani, ishengero visenye neryo, urabesha ntacyo uzorigira. Amen. Turabihojeje, mvi nyuma, Farao, bwoko bw'Imana bwambuke. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngira ngo twoshiramo n'ibindi bitero. Tsitwa Goliyati, bwoko bw'Imana bw'imikwe. Amen. Umunsi utangaje. Umunsi utangaje. Amen. Kuri kalendariya yiwawe uriko. Uyu munsi rero umunsi utangaje, tuganire ko twakire ko Imana iwutubwiye. Amen. Mustangaje surprise Yesu adufitiye. Naciye nibuka nabo ntabitumwe. Musi Jose aba fiance, kandi umunsi bamwerekana. Musi Jose aba fiance. Jewe naratewe iteka, uwo munsi nyene narayabimbariye. Akajambo abari muri sare iteye imbere isakawe n'ijuru. Haleluya. Amen. Mubarikiwe sana. Sikera tuzoba twicaye hamwe, tuzoza gutera imbere hamwe nawe. Twabukiwe. Imana ishimwe. Ndakongorera akajambo bituma nsabye imbabazi bari hariya n'abari aha hafi nkeka bataza kubona hariya hejuru. Ubwo reka ndakakongorera. Yesu niho ari. Ndagusabye cubwenge. Biri hafi ya cubwenge, ndabona abasamara.
ega hajya tubatuma kubera abantu baba basamaye turabibona mukore ko ntacakugira kandi ntacumugira cubwenge utsinde akamenyero kabi wakire bishasha kuko dufise Imana ikora bishasha. Bararize bihagije tugeze aho natwe aho umudiho wohava uryoha rwose. Haleluya! turafise Imana ikora ibintu bishasha. Imana imaze iminsi irushijeho kubinyumvisha kandi biranyoroheye kubivuga. Ntiyabinyumvishije mu ntango mu biboneka, yabinyumvishije mu mutima. Ndabyumva mu mutima rero ndashobora kubikubwira mu mutima. Twese Imana ikora ibintu bishasha. Ijambo ryayo rivuga ngo kugira ngo ikintu bishasha ntimuzokibona. Amen. Nzocizira no mu bugaragwa ntembeshe inzuzi hagadutse. Irabishoboye. Reka dutangaze tuti irabishoboye. Gukora ibintu bishasha. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hari igihe uguma mu marira, uguma inyuma, uguma ahantu, uguma ku giti kanaka wahawe, umvida kubwira Imana irabishoboye. Amen. Rero ndagomba dusangire aya majambo y'umunsi mushasha. Numva menga ndafise byinshi nobivuga ko dusomye igitabo ca mbere ca Samuel igice ca 16 twari guhera ku murongo wa 6 ariko tugisome cose rero ku murongo wa mbere w'ico gice igitabo ca mbere ca Samuel. Umunsi utangaje. Amen. Umunsi utamenye gutegura ariko Imana ikawugutegurira. Umunsi utomenya gusengera ariko Imana ikawukugabira. Umunsi utangaje. Haleluya. Data turakiriye umunsi utangaje mu ijambo ryawe kandi turaguhaye imitima yacu. Turakiriye umunsi utangaje ku buzima bwacu. Izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Samuel arabanuza Dawidi amavuta. Ba Dawidi mwitabire. Amen. Amen. Maze Uhoraho abaza Samuel ati uzogeza he kuririra Sawuli kandi namaze kwanka kwa umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta uhezuze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Samuel arasiguza ati nogenda nte? Erega Sawuli niyavyumva azonyica. Uhoraho aramwishura ati hitana inkani y'ishashi ugende uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi, nanje nzokwereka uko uzogenza. Uzodobanurize amavuta uwo nzokurangira. Haleluya. Amen. Dabaye amajambo y'Imana, nzokwereka uko uzogenza. Uzodobanurize amavuta uwo nzokurangira. Mani habwe icubahiro bituzi twese mu mazina. Mani habwe icubahiro ko ahantu hose uri Imana irakuza uhagaze. Ndicara ukabimenya, nahaguruka ni kwa kundi. Ahantu twakaririmba neza ni Zaburi. Mani shimwe. Amen. Turicara Imana ikabizaho twicara. Duhagurutse ikabizaho hagaze. Twaryama ikabizaho turyamye. Ndashimira Imana cyane ko Imana ituzi. Mbega itakuzi umva gute zoba ari ngorane. Nuko Samuel agenza Uhoraho yamubwiye aje Betelehemu. Ashitseyo abakuru b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi, baramubaza bati mbega ugenzwa n'amahoro? Ategome n'amahoro, nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi.
nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri ico kimazi. Muri ko murumva imigirwa yose yari yakwiye ngaha. Hanyuma nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gutekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe. Ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntacura bishusho yiwe canke ikireo ciwe kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nkuko abantu baraba, kuko abantu baraba kurukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Iryo ni ijambo rikwiye kwakirwa. Maze Isayi ahamagara Aminadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene Uhoraho siwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga ati eka n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarira Isayi ataba sibo Uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati asigaye umuhererezi, ariko rero ari ku ntama, ukuvuga ngo n'igihe biyeza siho yarari. Ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uja kumuhamagara. Murabyumvira iyi nomination ngene imeze. Tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turya taraza. Niwiyumvire kuri Dawidi umunsi utangaje. Ariko ariragirira intama agwana n'amabingira, zindi zimukubita amahembe yazo, akanuko kazo kamwuzuye. Harico rero ngo ntibari gufungura ataje. Ariho umunsi wo guhabwa agaciro. Imana ishimwe. Hari umunsi Imana yibuka umuntu wayo. Je sinzi ingene nobivuga, ariko je ndumva ko ibi ndiko ndababwira nivyo nari kubabwira ku munsi wa Pentecote. Nibwo butumwa nari mfise ku munsi wa Pentecote. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tubandanye gusoma. Nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati va hasi umusuke ko amavuta, kuko wa wundi ari uyo. Yari yamubwiye yuko yironkeye uwundi. Yesu ashimwe cyane. Mu bahungu ba Isayi wa wundi ari uyo. Imana iri mu ijuru iritegereza abantu. Aleluya. Kandi ntirobanura ku butoni. Yesu ashimwe. Byakozwe n'intumwa 10:34-35 havuga ngo Uhoraho ngo niwe ukimenya yuko mu mahanga yose Imana uyubaha akayigororokera iramwemera. Aleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Alo. Unajitayarisha? Uriteguye mugenzi? Umunsi utangaje wakire. Amen. Umuyera ndagushimiye ko ufise ibishasha ku buzima bw'abantu bawe. Yasenyaguye kutizera. Abisirayeli bagendeye ugatuma Mose yuko ugira ubakure, ngo byaranse ko babyizera kubw'ubwihebe bw'imitima yabo, ko batari bacizera ko bukurwa mu maboko ya Farawo ngo bishoboke. Ndasenze ubwihebe bwo mu mutima bwabujije abantu mu kwizera. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo kandi ndabisambuje amaraso yawe Mana. Ubwihebe bwo mu mutima buraduke. Ibyizigiro bishasha bize. Abari kure begetswe hafi.
bazi igihe mu ngwano, bamenye igihe c'amahoro. Inkengerwa zimenye ko uhari kandi ko icubahiro cawe gihagije. Amen. Ndasavye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta. None yubigira gute? Ategerezwa kuyakira akayasuka kuwo yabwiwe, sibyo? Ayamusukako bakuru be bamukikije. Babandi bamukikije. Raba rero akarakomeye dushikiriye. Kuva uwo munsi. Haleluya. Amen. Urafise abantu nawe ugomba kuvuga ngo kuva uyu munsi. Cyangwa urafise umunsi uri kurasengera imbere uvuga uti kuva uwo munsi. Amen. Kuva uwo munsi mpwemu uhoraho yamaza kuri Dawidi akawushunga. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Mpwemu uhoraho, urumva Samweli yagiye, turi kumwe? Mpwemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, impwemu mbi irungitswe n'uhoraho yamigenda imufata bwa gikandi. Maze abantu ba Sawuli baramubarira bati, ega impwemu mbi irungitswe n'uhoraho niyigukanga. Enda se databuja nudutume twebwe abasavyi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga inanga, maze iyo mpwemu mbi irungitswe n'Imana iyigufashe aze agucurangire ukire. Nuko Sawuli yishura abo bantu biwe ati, nuko mundonderera umuntu azi gucuraranga neza mumunzanire. Abacuraranze umunsi mwakira amavuta mashasha. Nitugomba ibintu muza muracuraranga twumva ibijwi gusa tudakira mu mitima. Nimwakira amavuta mashasha mucurarange dukitswe. Uko amajwi yabo ari makeya ngira bari bavuze amen, reka tuyivuge twese. Iyo dukoma amashi ntaba amashi y'ibihuba, ntaba amashi y'ingunguru ivuze, azaba amashi akiza kandi atabara kuko gutazira Imana kwacu. Umunsi utangaje. Cyubahiro c'Imana camamare dukomye amashi. Mwe mumbizi hunge dukomye amashi. Ducurarangira Imana dushize mu gahombo ngo tuyiririmbire. Ubuzima butembe urupfu ruhunge. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Ingene mubyakira niho bizogeza kuba ku buzima bwanyu. Aho ugeza kubyakira navyo niho bizogeza kuba ku buzima bwawe. Ugumye wemerera umwansi ko kuvangira n'ayandi madosiye kano kanya utahana ayo madosiye. Ariko ni wemera Imana byo bitugashira hasi uratahana ivyo nyene kuko tuko tubwiga ubutumwa buvuga ngo umunsi utangaje. Kumbe utamenye gutegura ariko Imana yaguteguriye. Umunsi utangaje. Haleluya. Amen. Acuraranze impwemu mbi zihunga. 17 kandi ngo ukire. 13 kuko havutse ukire. Amen. Ndibuka igihe kimwe twari dusengera hajya ruguru, ari umugenzi wacu nyene data ngaha jewe nyene data ari muri twebwe yari yapfunzwe. Hanyuma bwirwa mu mutima wanje ngo komera amashi Imana. Ayo mashi ukoma araza gushika muri prison yugururire ujya mu kandi aracavayo. Bari busazi ariko numva subusazi kuko naciye ndonka mu mutima ajya amajambo ya Paulo na Sila batazira Imana muri prison. Hari abantu b'Imana bacu baba bari mu bibazo batoshobora kwisengera uko bikenewe.
canke ngo bumve ijwi ry'Imana ribakiza, bigakenerwa ko haboneka uwundi abikora mu gishingo cawe. Ubwo gutazira akaba atari kugushobora. Ariko abasengeye Petero apfunzwe na Herode barasenze, Petero agenderwa n'abamarayika baramugururira ibohero arasohoka. Nuzurifata rero nk'umuntu w'imburakamaro, namba gukoma amashi byarugururiye umuntu kuko uwo munsi byaciye biba. Ibyo ndababwiye, Imana yambwiye ntibesha. Ikubwiye ngo curi ku mutwe uzucuri, inambwiye ngo uhagarike uzuhagarike, izo biti kigomba gukora. Ariko sukugenda nk'abantu menga nibirobo, nubucuti musanganywe n'Imana uzokurangira ico ukora. Rero uyu munsi yaciye asohoka. Rero Yesu ashimwe cyane. Nayigurira ijambo. Aleluya. Ugucuraranga ko ariko mpwemu yera kuri n'ikimazi. Ugutanzira Imana ko ariko mpwemu yera kuri n'ikimazi. Ariko byose bitangurana n'umunsi utangaje wakira ivyo bintu. Umunsi utangaje aho uraruhindutse uwundi, aho uraruhindutse ubucuraranga impwemu zigahunga, aho uraruhindutse uwuvuga ibikorwa by'umwansi bigatibagurika, ibiheko bikabura akamaro. Turagomba kwakira umunsi utangaje. Jewe ndagomba kuwakira, nawe urashobora kuwakira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Nuko Sawuli yishura abo bantu biwe ati, nuko nimundonderere umuntu azi gucuraranga neza mumuzanire. 18 muhungu umwe w'umusore aramwishura ati, nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu, umucuraranzi w'umuhinga n'umuhizi w'inkomezi, kandi arazi kurwana. Ewe haleluya. Umviriza ibi bintu. N'umuhizi w'inkomezi kandi arazi kurwana. Umviriza, aritonda mu vyo avuga. N'umuntu w'igikundiro, kandi uhoraho ari kumwe nawe. Niko murumva uburanga bwa Dawidi dukeneye. Amen. Urashobora kugenda urabyandika. W'inkomezi, kwanza umuhizi w'inkomezi azi kurwana. Alo, mwambara ibirwanishwa byose Imana itanga. Siko ijambo ry'Imana ritubwira inkoroka, inkinzo y'ukwizera, inkota y'ijambo ry'Imana na mpwemu yera, umusenture, umusipi w'ukuri, k'umunyakuri, n'ibirenge byambitswe ibirato by'ubutumwa bwiza, ariryo jambo ry'Imana no kwizera Yesu Kristo. Amen. N'umurwanyi rero, il se comporte comme un vaillant. Ahagaze nk'umuhizi. Umurwanyi arazi kurwana, aritonda mu byo avuga. Urashobora kuvuga make cyane menshi mugabo atitondeho, ariko kandi urashobora kuvuga menshi cyane make ariko yitondeho. Turakeneye ubwo buhizi nabwo mu izina rya Yesu. Amen. Agaheta ariko ntibanza akanatuma byose bikunda. Guhoraho ari kumwe. Haleluya. Abamwakiriye Yesu, haleluya. Guhoraho ari kumwe nawe. Amukomere amashyi kubwira. Nuko Sawuli atuma intumwa kuri Isayi uti,
Dawidi umwe aragira intama. Reka ndabereka iminsi 2 tumaze kubona ngaho. Hari umunsi wa mbere tumaze kubona muri bidusomye, twabonye umunsi wo guhamagarwa, surprise. Nimugende mumuzane. Niwiyumvire Dawidi ku ntama, sinzi umwonga yari aragiyemwo, behariye kuhitwa gute? Nyakijima. Yo baragiye muri Nyakijima, ni Nyakijima nyene. Tutarashikaho Imana kugoba, ni Nyakijima. Ni Nyakijima. Akaza yumva, ngo ivyo kuragira intama uyu munsi birahagaze. Haleluya. Yeza horugejeje sinzi waciye zisigarana. Ariko Yesu yavuze ngo reka abapfu bahamba abapfuye babo. Hariho ibintu dutegerezwa kureka nyene tukigira aho Yesu atugomba. Nani komerwa amashi menshi. Mbega uragomba kuzisiga? Wewe uraza kwemera uzisige? Dawidi ari kuvuga ati shwi nimurabiti intama ni jewe ndazijengo nije namwe ndazigwanira. Mabigira yozimara. Ndaza bene wacu bamenyereye kurya no kuvyibuha ariko jewe ndikembamba kenyewe. Ni jewe nzi kuzigwanira. Rero sinoza. Ariko Dawidi yari yaramenye ibanga ry'Imana, amenya ko ahamagawe mu buryo budasanzwe. Haleluya. N'umunsi utangaje wo gusangwa ku kivi cy'idusanganywe, ukabwirwa ngo ico kivi gihagarikiraho, ngwino tuje kugusiga amavuta. Amen. Umunsi wa kabiri utangaje tumaze kubona nuwo kwibaza kugiye gufungura naho tugiye kwimikwa muzoba umwami. Umunsi wo gusigwa amavuta, uhamagawe gusigwa iminsi 2. Umunsi utangaje kandi kwa Dawidi byabereye umunsi, ariko ni umunsi uvuga byose. Amen. Hanyuma tugiye gusoma ngo nuko Sawuli atuma intumwa kuri Isayi, uti murungikire umuhungu wawe Dawidi umwe aragira intama. N'umunsi wo gutumwako ngukore ico wasigiwe amavuta vyibanze by'intangamarara. Simarara by'intangamarara. Amen. Vyibanze munsi utumwako uje gukora ico wasigiwe amavuta. Uwo munsi, uyu munsi urahari. Iyi minsi yose ndiko ndavuga. Uyu munsi kwigenekezo ya 12/6/2022 urahari. Iyo minsi yose turiko turavuga, uwo munsi uwo turiko turavuga ufise amasura menshi nka diyama, nk'akabuye k'agaciro kitwa diyama. Kayanga uyu munsi niwo turiko. Tuendelee. 20. Nuko Isayi yabira indogoba ayishira ku mitsima n'umukuza urusato wuzuye vino n'umwagazi w'impene, abirungikana umuhungu wiwe Dawidi wabishikanire Sawuli. Nuko Dawidi ashitse kwa Sawuli arenguka imbere yiwe. Sawuli aramukunda cane, amugira umutwaza ibirwanishwa. Haleluya. Ni umunsi utangaje wundi. Haleluya. Ni umunsi ukomeye aho utamukunda
agukunda. Kumvo zikomeye z'umugambi Imana igufitiye, abitumwe n'Imana. Iki gikundiro Dawidi yabonetseko kiva kuri ya mavuta, nta handi kiva. Ngiye uri hafi uti ukwiye kwemera ugasukwa kwa mavuta y'Imana, ariyo kwemu w'Imana. Kubera ubu naho nokuzanira urucupa runini, hari hayo bakunda gukoresha, nano kuzanira ngapfa kugusukako. Oya nukuri, oya. Ashobora kuba akamenyetso umuntu akoresheje nk'amazi batise, ariko mwemuhora ni wafise ubwo bwiza igikundiro ashobora kuguha n'utari kukwemera, akakwemera ko umugambi Imana ifise ubuzima bwawe. Hano Dawidi yarahawe ubwiza, Sawuli aramushima, aramunezererwa. Haleluya! Mbere acavuga ati mbere ushima ni waba uzotura nyitwari turigwanishwa. Urumva wewe ntazi kugwana, azomutwaza iki? Mbere nyuma yo kumutwaza irwanishwa hazokurikira iki? Kubera inkuru muyizi nashobora kuvyiyumvira. Nuko Dawidi ashitse kwa Sawuli, niko duhejeje gusoma, nibaza ko subiyemo. Maze Sawuli atuma kuri Isayi uti aragusabye Dawidi ngo amugendanire kuko amushimye. Gushimwa n'umwami. Hanyuma uko yavuye mu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga. Yarabisigiwe rega, yahitana inanga agacuraranga, maze Sawuli akoroherwa agakira, iyo mpemu mbi ikamuvako kuko habonetse mpemu w'Imana. Haleluya! Dusanzurira hanyene mu gice c'17, dusome amajambo makeyi kubera umwanya. Twari gusoma duhereye kuri 31 tukageza hiyo nkuru iherera ku 58. Mashaka kuvyandika kugira ngo wowe uri kurisomera muhira uronke ivyuzuye, ariko kumvo z'umwanya ndasoma amajambo makeyi. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa 45, murongo wa 45 tugeze ku murongo wa 48. Oya, ku murongo wa 49. Haleluya! Umunsi utangaje, gira turondemwo ubundi munsi utangaje, kandi ndakwifurije uwo munsi uronke. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Haravuga ngo Dawidi yishuye uwo Mufilisitiya ati, uje kurwanya ufise inkota n'icumu n'agakobe, ariko jeje ukurwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Ehera uyu munsi, haleluya, uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi, kandi imibyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana, kandi iri koraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota canke icumu, kuko intambara ari Uhoraho, kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu.
nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi. Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uwo Mufilisitiya nyene. Maze Dawidi atuma ukuboko mw'isaho yiwe, akura ibuye ariteresha umugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramo, aca yikubita hasi yubamye. Haleluya. Muri iki gisomwe Dawidi ninde? Sauli ninde? Goliyati ninde? Ikimimbaye cyane ni ukuvuga Dawidi. Ariko Goliyati nawe ugira ngo ntitugume twumva abantu, reka ndamuvuge gato. Goliyati ni igicapo ku gihe cyacu, no muri icyo gihe nyine niko byari biri. Dawidi ari mu ruhande rw'Imana, Goliyati ari mu ruhande rw'umwanzi Satani. Kuko ngo Satani amaze gukorogwa, we n'ingabo ziwe yarondeye n'abandi bitwa abana b'inzoka bafatanye urwo rugamba. Urebe bariko barafatanya iyo ntambara yo kurwanya Imana, baciye mu kurwanya abana b'Imana. Sauli rero bambe Goliyati turaje kumwumva. Ariko nagira ngo tusubire twumve uyu munsi utangaje, umunsi wo gutangaza intsinzi. Haleluya. Tuvugira ndaguhitishemo, uhisemo gutangaza ibyo umwansi avuga cyangwa gutangaza ibyo Imana ivuga. Uhisemo gutangaza ibyo amagara make yawe avuga cyangwa gutangaza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku magara yawe. Uhisemo gutangaza ibyo ibyaha byawe bivuga cyangwa gutangaza ibyo Imana ivuga ku byaha byawe. Uhisemo gutangaza iki mu magorwa yawe no mu byo Imana ivuga ku magorwa yawe. Ndaguhitishijemo, reka dutangaze intsinzi mu izina rya Yesu. Amashimwe ku Bwana. Haleluya.